Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyungeko. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2025 ndamukiza umwaka wa 2022 ndabaramutse bakunze mwese ba radio RPA ijwi ry'abanyagihugu nongera ndabahikaze cyo gukurikira amakuru twabateguriye baze ndayahere ku ngingo nkuru ashimikiyeko. Makuru cyane n'agateka kazi na muntu hoba hari ibyinyegeje inyuma yifatwa rya muganga Christophe Sahabo amaze indwi zitatu zirenga ari mu gasho k'iperereza muca mu byumva mu ntango zano makuru. Leta y'u Burundi yo bigomba gushira imbere amafaranga izokura mu irundifa ry'abarundi bazoja gukora mu gihugu ca Arabia Saudite ishize ku ruhande ingorane bashobora kuzohagirira. Muraza kumva uko Pacifique Nahazwe arongoye ishyirahamwe Fokode abisigura. Abanyagihugu muri komine Ntega intara ya Kirundo bamenyesha ko bashobora kwicwa na kigoyi bivuye kuri bimwe mu bikorwa biherutse guhagarikwa na buramatari wa Kirundo kubera igwirirana ry'ikiza cy'umugera corona bagasaba gutezurirwa. Aya hamwe n'ayandikwa bateguriye ni mu kanya mw'idonizo. Ndasubiye kubaramutsa n'amakuru tuhere mu gisata cy'agateka kazi na muntu narihejeje kubabwira mu ngingo nkuru iminsi 24 irarumanye muganga Christophe Sahabo yahora arongoye ibitaro kira apfungiwe mu gasho k'igipolisi c'iperereza. Abatari bake bakaba bafise amakenga ku kuntu apfunzwe atamategeko akurikijwe kandi bikavugwa ko n'amagara yiwe atameze neza. Inkuru twateguriwe na Eroge Divin Remeshe. Kwigenekerezo rya mbere ndamukiza igihe cy'isaha imwe y'ijoro irenga niho muganga Sahabo Christophe yafatwa n'igipolisi c'iperereza. Ico gihe harafashwe kandi n'umufaransa muganga Jean David Pilot yararongoye urwego nyobozi rwa Kira Hospital. Bose baciye bajanwa gufungirwa mu gasho k'iperereza Bujumbura. Uretse kwifungwa rya muganga Sahabo Christophe riri mu igifungu cinshi kubera ko kugeza ano mangata muntu n'umwe arekuriwe kumubona haba mu muryango wiwe canke abashingwa manza biwe. Hari kete ryabonetse ku mbuga ngurukana bumenyi umunsi nyene ahagarikwa yerekana ko Sahabo Christophe yasinye ko atanze imihoho ku burongozi bwa Kira Hospital. Aho ni mu gihe muganga Jean David Pilot we yahavuye arekugwa acanategekwa kuva mu Burundi ubutarariye ariko abanje gutanga na wenyene imihoho. Kwigenekerezo rya mbere ndamukiza nyene harabonetse kandi irindi kete ryasaba ikugwa mu maguru masha rya muganga Sahabo Christophe. Iryo kete ryari ryanditswe na bamwe mu banyamitahe bo mu bitaro Kira Hospital basanzwe baserukira leta y'u Burundi. Abo nabo akaba ari amashirahamwe ya Sokabu, Kamebu, ONPR hamwe na Burundi Airlines. Inyuma y'indwi zitatu rero afungiwe mu gasho k'iperereza, abanonosoye ivy'amategeko cyo kimwe n'abakurikiranira hafi iyo dosiye bose bavuga ko amategeko ariko arahonyangwa kuko gushika ubu atawuzi neza ico yagirizwa. Iryo honyangwa ry'amategeko rikaba ririko rikorwa n'urwego rw'iperereza runasanzwe rutwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Aha ni mu gihe amategeko avuga ko ugufunga ivy'agateganyo uwiketse kw'icaha bimara indwi imwe, ico kirengo kigashobora kugera ku ndwi zibiri bisabwe n'uburanira leta Ministère Public mu Gifaransa. Ivyo biringo byose bikaba vyaraheze mbere ukwezi kukaba kugiye no kurangira hataravuga ico Sahabo Christophe apfungiwe. Iruhande y'ivyo amakenga ni menshi mu bagenzi n'inshuti za muganga Christophe Sahabo batinyirira ku buzima bwiwe kuko asanzwe afite indwara ya asima. Hagati aho bamwe n'abandi bamenyesha ko ifungwa rya Sahabo Christophe ryoba rihishije imvo za politike zishingiye ahanini ku bwoko. Bamwe mbere bakaba bavuga ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwoba bugomba kwigarurira ibitaro vya Kira bifishwe nk'umutahe munini n'abanyamahanga. Ikigaragara gushika ubu nuko hari agacerere karanga inzego z'ubutungane zose za leta kubijanye n'ifungwa rya muganga Sahabo Christophe. Ku munsi wa 24 Christophe Sahabo ahagaritswe akaba anafunzwe atamategeko akurikijwe n'urwego rw'iperereza rutwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. RPA yifuje kumenya icivyo biro bibivugako. Tumuhamagaye Butoye Eveline avugira umukuru w'igihugu ntiyatwitavye. Twanamwandikiye n'ubutumwa bugufi ariko nabwo nyene ntiyabutwishurako. Eroge Divin Remeshe urakoze. Muri politike umukuru w'igihugu cy'u Burundi haragabisha abashikiriza ku mugaragaro ibitagenda neza mu gihugu ngo kuko baba
baba bariko baragumura. Hagati aho Evariste Ndayishimiye aragwa akagaruka akemeza ko mu ntwaro rusangi Uburundi bwahisemwo umunyagihugu wese afise uburenganzira bwo gushikiriza akamubakiye ivyo bamwe n'abandi babona ko ari ukwivuguruza. Izo nizo na Ines Gakiza. Hajya mugiye mukabivugira ku kibuga mwamugumuye niko ndavyita. Aho hari kuwa gatandatu heze aho umukuru w'igihugu yariko yumvisha abasacerdote n'abepiskopi ko atari vyiza kuvugira hero ibitagenda neza mu gihugu. Hari mu birori byo kwimika umwongere mushasha wa diocese nkuru ya Gitega. Evariste Ndayishimiye yanagiriye ko abasaba ko ivyo vyose bazobona bitagenda neza bosimba bakabimwongorera kugira birinde kugumura abanyagihugu. Mwebwe abasacerdote mwebwe abepiskopi nimwe mumenya vyinshi kuko mwumviriza benshi. Iyo rero mwumvise akantu mwabonye akantu ntimuze mutinye kutwegera. Ico ndabasaba ni impanuro. Mubonye munyegere munyongorere. Hajya mugiye mukabivugira ku kibuga mwamugumuye niko ndavyita. Ariko uje ukanyongorera ngacanda bitunganya neza bigenda neza. Ata mwanya uhaciye wenye naramutswe igihugu muri kino gihe yaciye avuga ko mu ntwari ibereye umunyagihugu wese afise umwidegemvyo wo gushikiriza akamubakiye no kunegura ibitagenda neza. Intwari ibereye nuko twese dushira hamwe uburongozi bukumviriza hanyuma bene igihugu nabo bakavuga agahaze kugira gatoregwe umuti. Intwari ibereye ni demokrasi aho umwe wese agira umwidegemvyo wo kuvuga akamubakiye. Bamwe n'abandi babona ko iyo mvugo y'umukuru w'igihugu isa no kuyivuguruza. Ivyo babivuga bafatiye ko mu ntango Evariste Ndayishimiye yasa n'utera ubwoba bihebeye Imana mu kubabuza kuvugira habona ibitagenda neza mu gihugu. Iyo ngendo mbere atakwa nayita yo kugumura abantu. Abatari bake bakabona ko iyo mvugo atakindi gamije atari gushaka kunumya abo bihebeye Imana ngo ntibasubire kurukura mu kanwa. Ubona ko ari bo bonyene mu bari mu gihugu bacubahuka kwerekana ibitagenda neza. Ines Gakiza mukanya amakuru twabateguriye arabandanya. Agafata ingingo mu bikorwa rusangi wenyene yikoreye akubaka ibiro by'ubushikiranganje bigeretse inshuro zitatu. Yaravyubaka agakoresheje ifaranga na rimwe ryo muri leta arakorana n'abagenzi araterereza wenyene aravyitunirako gushika afise ibiro by'ubushikiranganje bimeze neza cyane vyubatswe hanyuma yarabigabiye leta. Nagenda maramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 bisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza ubwa mbere womenya ayo mayanzu zoyahera tuyahera bategeza kuyari umugambi utegerezwa gukorwa kandi abahera yacategereza kugaruka. Ubu giranje fata ingingo umushikiranganje turi kumwe ndagusabye mu ndwi zibiri mbe mbona abantu bose bari muri ivyo. Mu gisata cy'umutekano abantu batatu barishwe muri indwi twaraye dusozereye mu ntara zitatu z'u Burundi. Muri bo babiri batowe ari biziga uwundi umwe yicwa acumiswe ibibugita. Izo nizo na Aimable Nishimwe. Uwanyuma yamenyekanye ko yishwe muri iyi ndwi turangije ni umwigeme yitwa Gorete w'imyaka 16 yari yibungenze. Yishwe acumiswe ibibugita. Amakuru ava mu ntara ya Ngozi ahabereye iryo bara amenyesha ko umusore bakundana yitwa Irakoze Eli akekwa kuba ari we yoba yaramugandaguye yahavuye afatwa muri quartier ya Kane mu Ngagara ariko arahunga ubu akaba afungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi. Nayo kwa kabiri uheze Constantin Ndikumana mukuru w'umutumba Gatunguru wo muri zone Rubirizi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yatowe ari kiziga hafi y'urugo rwiwe. Ababonye kiziga bavuga ko yoba yishwe anizwe n'abantu batigeze bamenyekana. Umuntu umwe akaba yarafashwe ku mvo z'amatohoza. Constantin Ndikumana yavuga muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Kuri uwo musi nyine wa kabiri kiziga cy'umuntu w'umugabo atamenyekanye uwo ari we cyaratowe mu muferege ugabura ikambi ya Sukariti na quartier Carama muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Ababonye ico kiziga bavuga ko yishwe arashwe mu mutwe. Ico yahowe n'abamugandaguye bikaba bitigeze bimenyekana. Aimable Nishimwe na wewe urakenuye mu bijanye n'intwaro na vyene nabivuze mu ncamake. Leta y'u Burundi yarayerekanye ko irajwe ishinga gusa n'amafaranga izokunguka ikuye mu kurungika abarundi gukorera mu gihugu ca Arabia Saudite ititayeho ibibazo abo barundi bazohagirira. Ivyo bivugwa na Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode akaba anakurikiranira
hafi ibijanye n'urudandazwa rw'abarundi bajanwa mu bihugu vy'abarabu. Kubwiwe ngo ivyo leta yaraye ishize mu mategeko bije gukamira mu coze abahora bakora urudandazwa rw'abigeme n'abakenyezi muri ivyo bihugu. Twumvirize Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Focode. Umuntu aravye aya mategeko ariko arakorerwa abakozi b'abarundi muri Arabia Saudite, uravye neza habonekamwe ibintu bitatu. Ikintu ca mbere nuko leta yemeje isa n'itanga imihoho ku kibazo kijanye n'ubushomeri mu Burundi, kuko ikibazo gihambaye gahanikiye no kwiyumvira impamvu abakenyezi b'abarundi kazi baguma biruka baja muri Arabia Saudite kandi bazi neza ingene bazofatwa nabi bagezeyo. Bavuga bati mu Burundi nta kazi tuhafise, mu Burundi ntitubona ingene turi bubeho, ntidufise aho dukura gatahe, reka tugende muri Arabia Saudite tumareyo iyo myaka 2 tugombe dufatwe nabi mugabo agashahara bazaba baduhaye kazodufasha ko twubaka inzu, kazodufasha ko umwana wacu aza mu ishure, kazodufasha ko umwana wacu ashobora kuvurwa. Leta rero irabishuye iti nukuri ivyo muyumviriye nivyo, mu Burundi ntaco mfise nshobora gukora kugira ngo mubeho neza, genda mwemere mubabaja iyo myaka 2 mufatwe uko babafasha, hanyuma jewe ndabaherekeze ndabafasha ingene mushikayo neza, hanyuma nanje nongeye ndavyunguke ko ivyo muzoba muriko murakora. Ngivyo ivyo leta iriko yababwira usomye ayo mategeko. Ikigira kabiri ni leta ibonera ko ihinduye ubudandaza abakenyezi gusa, nta kindi ikoze. Ubundi vyahora bikorwa n'amasosiyete yigenga, ubu urabona ko ari leta igiye kubifata mu minwe ikoranye n'amasosiyete makeyi izoba yitoreye iyo nyene. Ikintu kiboneka ko kiragishinga leta n'igiki nuko igira icikuye ku mafaranga abarundi kazi bakorera muri Arabia Saudite. Murumva ko ivuga iti abazoba bakorayo imishahara yabo izoca mu mabanki ari mu Burundi, ariko izoteza kubanza guca mu banki nkuru y'igihugu. Bisigura ko ibanki nkuru y'igihugu izoca ibavunjira kuri rwa rugero nyene iyo banki ivungirako imbere yuko ibarungikira muri ayo mabanki yandi asanzwe. Bisigura ko umukozi wese azosanga yatakaje hafi gice c'amafaranga azoba yakoreye. Urumva ko leta ivuga iti niyo hagira ugirirwa nabi hageze kumuhishumbusho hazoshumbushwa leta, ntihazoshumbusha umukozi. Ya leta ikavuga iti hagize ubupfirayo ivyo ntibizoba bindaba, bizoba biraba sosiyete yamutwaye. Vy'ukuri biragishinga leta, si ibibazo abarundi bagirira aho hantu, ahubwo iragishinga n'amafaranga izoba ryako. Nayo kubijanye nuko leta idashaka gusigurira abo barundi ibijanye n'amategeko azobagenga ngo ni kimwe mu bimenyetso vyerekana ko ayo mategeko atakozwe ku nyungu zabo. N'ubu nyene dusubire twumvirize Pacifique Ninahazwe. Kira noneho n'uyu munsi tubandanya kumva abarundi kazi badutabaza batubwira ko babuze ingene bataha bari ngaho muri Arabia Saudite, ba telefone ubuserukizi bw'u Burundi Riyadh, bamwe ntibabitabe, abandi bagize ngo barabitaba naho bakabasaba ibiturire vy'umurengera, rimwe na rimwe ugasanga basaba inshuro 2 amafaranga y'itike bariha kugira batahe mu Burundi. Murumva ko Burundi butitwararitse ivyo bibazo byabo. Ubwa nyuma ikintu gitangaje n'ingene leta ivuga ko idakeneye kubanza kubumviriza kandi idakeneye kubasigurira ayo mategeko. Nico kimenyamenya ko aya mategeko adakorewe abo bakozi, ahubwo ari amategeko akozwe ku nyungu ya leta y'u Burundi. Nkuko Gandhi yigeze kubivuga ngo ico cyose mu nkorera mukayikora mudashaka ko nanje mbanza kuba nabagejwe, mugikora kije kungwanya nikiba kije kumfasha. Tukiri ngaho nyene mu bijanye n'intwaro, itangwa ry'ibitabo by'inzira bita passport mu rurimi rw'ikinyamazuru ku bantu bamaze kuriha riribonekezamwo igipfungu cinshi. Bamwe mu banyagihugu bari mu bamaze kubiriha ariko batarabironswa bavuga ko atarutonde rukurikizwa muri ico gikorwa, ibituma haca hakora ibiturire. Inkuru ya Marke niyo ngabo. Haheze igihe kitari gito abantu baja gusaba impapuro z'inzira bavuga ko batazironswa ku gihe. Isoko ryacu rikamenyesha ko bamaze gushikana amezi 6 bararishe, ariko gushika n'ubu bakaba batararonswa impapuro zabo z'inzira. Ikibabaza muri ivyo vyose kubwo iryo soko nyene ngo akaba ari uko hari abaza nyuma bagaca bazironswa kwera ibiturire birangwa aho zitangirwa. hamwe abo batsinze kuva mu kw'icenda bageze mu kw'icumi kuva mu kw'icenda naho mu kw'icumi naho mu kw'icumi na rimwe bataziro ndetse urabaza aje bazitorera ku muryango iyo bayibuzemo kugira ngo nukuza kubareza hariya hejuru ugasanga depozi inyuma y'iwawe mwese mwahise amafaranga angana ibyangombwa byawe ntibiboneka. Isoko rya RPA mu biro bijejwe gutanga impapuro z'inzira rimenyesha ko hariko hakorerwa abantu barishe mu mwaka uheze
ariko guhera mu kwezi kw'icenda hifashishijwe udutabo 5,000 twaheruka kuzana. Iryo soko rikamenyesha ko iryo tangwa ritariko rirakurikiza urutonde z'ingene abantu bagiye barasaba izo mpapuro, bisigura ko rero abidoga bavuga ivy'iturire batarira busema. Janye zaje 5,000 bavuga yuko bashobora baziha abantu batanze depoza kuva mu kw'icenda canke no kw'icumi kuduga. Bari bagerageje barakora kuva mu kw'icumi nko mu kw'icumi nka benshi baronse no gushika mu kw'icumi na rimwe nka rodisi. Ubu rero baciye babandaniriza ko no mu kw'icumi na kabiri bariko barabandanya bashobora bakoresha. Imyidogo yabayeho kuko yari abatashe kuronka kandi muri ubu kwezi bari baradepoza nawe vyo kuvuga vy'uko ruhande vyarutse direct yigeze kubaho. Mu ruganda rwa RPA twahamagaye CPP Mbonimpa Maurice arongoye pafe kugira tumubaze ikibazo c'impapuro z'inzira uko kiriko kiratorerwa inyishu, ariko telefone yiwe yahamagara akabura uyitaba. Muyavugwa mu by'imibano abanyagihugu muri komine Ntega intara ya Kirundo basaba abajejwe intwaro kubatezurira mu kubarekurira kurema isoko bubahirije amabwirizwa y'ukwirindikiza COVID-19 kugira ntibicwe n'inzara. Ni nyuma yaho buramatari w'intara ya Kirundo afatiye ingingo yo kugara amasoko, ubunywero hamwe n'amazu y'uburiro mu kiringo c'indwi zibiri kubera umurindi munini wirandagata gico kiza muri iyo komine. Inkuru tubaza Emile Nibasumba. Abanyagihugu basaba ko bogarukirwa ko nabo ku mitumba ya Sasa, Buringanire, Mponge na Ntega bamenyesha ko kuva ku igenekerezo rya 20 ndamukiza buramatari w'intara ya Kirundo Albert Hatungimana ari kumwe na musitanteri wa komine Ntega Pierre Claver Mbanza Bugabo bafashe ingingo y'uko ubunywero n'uburiro buri kuri iyo mitumba bwugagwa kubera ikiza ca COVID-19 cyari kimaze kwibonekeza muri ako gace kuva ku igenekerezo rya 14 ndamukiza. Abagera kuri 60 nibo bari bamaze kwandura uwo mugera. Ubu abo banyagihugu bavuga ko inzara igiye kubahitana kuko bataronka uko baja gusuma. Abo bishobokeye bahitamwo kuja kubironderera mu makomine bihana imbibe na Ntega nk'uko bivugwa n'uwo munyagihugu. Nta kabare nta resitora byose byarugawe. Ubu wese n'amarira warobyuko afungura avuye guca umusara byaranse bose bahatumirwa kuguma mu ngo zabo, ariko musanteri yafata ingingo ikomine yose kari mitumba 37 nta muntu n'umwe arekuriwe gusohoka. Begereye bo muri komine Ntega bahana umupaka na Kirundo, ubu benshi bava muri Ntega bakiyizira muri komine Kirundo. Kabariho nk'urwabwa abavuma bagasuma bakaza bakahatoroka bakavayo. Abo banyagihugu bamenyesha kandi ko naho hafashe izo ngingo batabona ivyo gukinga ico kiza ko biriko birubahirizwa kuko ataguhimiriza abanyagihugu biriko birakogwa. Bategeka ngo umwe wese aje kwa muganga, nta kimenyetso na kimwe batubwira ngo bimeze uko. Iyo batureka tukabandanya ibikorwa vya misi yose tukamenya ko tuyikingira, wumva ibimenyetso akagenda bakamupima bakamuha iyo miti. Ibintu vyo gukaraba ivyo ntitubona n'icyo bariko barafasha kuko nta himiriza rihari ryo gushiraho amazi base ku mabarabara kugira abantu baze barakaraba. Ni ukugare uko gusa bugaye kandi rumva atagukingiye corona bihari. Ico kiza ca COVID-19 cahereye ku ishure shingiro rya Sasa aho basanze umwigisha waho ari we yabaye intandaro y'irandagata ryaco. Mu mwanya muto amaze kwipimisha basanze abagera kuri 14 harimo n'umuryango wiwe baramaze gufatwa. Kubijanye nayo makenga y'abanyagihugu, uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka yaba musitanteri wa komine Ntega Pierre Claver Mbanza Bugabo canke buramatari Albert Hatungimana kugira ngo bagire ico babivuzeko. Emile Nibasumba. Ubukene bw'igitoro burabandanya kwibonekeza mu mihingo itandukanye y'igihugu, aho RPA yashoboye gushika ku masitasiyo nka yose nta gitoro caharangwa. Abanyagihugu bagasaba leta gutorera umuti urama ico kibazo kuko kiriko kirazingamika ibisata nka byose by'ubuzima bw'igihugu. Idona Marie Ange Irakoze. Hareze igihe kitari gito havugwa ubukene bw'igitoro mu gihugu cose, aho RPA yashoboye gushika mu gisagara ca Bujumbura mu bibanza bitahura bikunda kubu
gukuramwo igitoro mu gatondo ko kuri uyu wa mbere nta gitoro caharangwa nk'uko ijisho rya RPA ryashitse mu bibanza bimwe bimwe igitoro gisanzwe gitangirwamwo ribimenyesha hibonekeza imirongo y'imiduga irindiriye guhabwa ico gitoro mu gihe aho kigurishwa kuri magendu ho cari cuzuye. petroli imbere y'urusengero rw'abapanekoti kuri petroli imbere ya Cameroon ikunda kurangwa umusozi mu gitondo harangwa ko atari igitoro cabaye ingorane zidasanzwe kuri magendu kigwa ibihumbi 8 canke ibihumbi 9 hano bakigwa ibihumbi 10 kw'ikiti yabasi nawe twokinose biciye mu muco ariko gushika ubu ugiye ku masitasiyo amaniyo ushikiriwe rero ingorane hari igitoro cose unywa yobanza guhereza amahera hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 umupolisi kugira ashobore kuja kw'ipompo n'ataraho naho mara iminsi ibiri acopfurura. Mu buraruko bw'igihugu nko mu ntara ya Kirundo niko kuko naho nyene nta gitoro kihabazwa kuva ku munsi wa gatatu w'indwi twaraye dusozereye. Isoko ryacu aho mu Kirundo rimenyesha ko ku masitasiyo ane akorera muri iyo ntara igitoro cyo mu bwoko bwa essence giheruka kuhaboneka ku munsi wa gatatu, amazutu yoyo bakaba badaheruka no kuyacikanda. Abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko imodoka nini nk'amabeni asanzwe akoresha igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu yose abitse, bakibaza aho bazokura amahera kugira bashobore kuriha amadeni bafashe mu mabanki kugira bakote ibibanza bacukuramwo umusenyi n'amabuye. Aho mu Kirundo nyene ugize imana ukakironka kuri magendu iritiro rimwe rigugwa hagati y'ibihumbi 9 n'ibihumbi 10. Mu ntara ya Cibitoki naho kuri uyu wa mbere mu gitondo station yari ifise igitoro nimwe gusa, ivyatumye imirongo y'abagitondera iba miremire cane naho atamwizero wo guhava bashikirwa abenshi bari bafise. Mu bumanuko bw'igihugu naho mu ntara ya Rumonge abanyagihugu baho bavuga ko igitoro kiriho ariko ko baronswe ntica ntikize kuko censhi gihabwa abategetsi bagitwara mu mabido nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Itomomonga ni ukuvuga igitoro kiraboneka ariko rero akamaramaza abantu ni benshi bagikeneye imoto bakorenza igitoro ca 15,000 atavuga haronka ataka abantu ngo ku bidumu ngo bafise ngo urupapuro ngo rwemeza n'ubu igitoro vraiment kiracagenda mu bategetsi kuva hirya y'ejo imodoka ziyo zitonze ejo zingwa zitonze zidaronka ariko rero idumu nizo ziza rero dumu bivuye hejuru ngo barekuwe gutora mu mabido abo bantu hano bashaka igitoro caboneka amagendo naho gombera ikijana baguha kuri ibihumbi 10. Abanyagihugu bibaza ingene igitoro kibura ku masitasiyo ariko kuri magendu kikaboneka, bagasaba leta kuduza igiciro nk'uko bikorwa mu bindi bihugu hako bama muri izo ngorane zidahera. Hagataho ingaruka z'iryo bura ry'igitoro zaratanguye kwibonekeza na cane cane ku bijanye n'amatike yo kwiyunguruza yadugijwe cane hadashizwe inyuma n'ibifungurwa vya nkenerwa. Hano rero kuri iyi nkuru ya Marie Ange Irakoze dusozereye amakuru yo kuri 25 ndamukiza umwaka wa 2022. Nshimire mwebwe mwese mwari muyateze yompi ngira ko kandi nkengurukira abamenyesha amakuru bayegeranije ntibagiye n'abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira. Manyene ninge ko yabashikirije ndabikebanuye ndabikuriza kuroranirwa mu banyu no mu byanyu aho hose muherereye.